The melody flow, Ddboy, la Melanin boy. Say I loved you, I loved you, I love the way you move. Nobody love like you do. Nta mutima nogira udahari. If you give me your love, I love you more. Avuga ndagukunda ndakunda uburyo bitwaramwo. Nta muntu n'umwe anokunda nk'uko ubikora. Nta mutima nogira udahari. If you give me love, I love you more. Niwa nkunda nzagukunda ubu kurishirizaho. Aya ni amwe mu majambo meza cyane y'indirimbo yasohotse. Ubona yuko ari indirimbo ya Melanin boy, umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ari Melanin boy hamwe na n'umuririmbyi kuva mu gihugu ca Canada ariwe Ddboy. Ubona yuko baduhaye indirimbo nziza cyane bayishe Karmi njana Karmi njana. So ubona ari indirimbo yagiye igaragaramo ibintu bigiye bitandukanye guys. Ni indirimbo ubona yuko ibiriko iravugisha abantu benshi. Inyuma y'abantu benshi yo kuvuga yuko ngo Melanin yarazimye, ngo bagiye gukurana indirimbo ngo ntigiye mbese ngo gukundwa, ariko ni indirimbo ubona neza yamaze kuba ikundwa cyane. Ni indirimbo irimwo movement, ni indirimbo ubona yuko nyoho uwo budashaka gutamba uza wisanga wabyumvisemwo. Ni indirimbo ubona yuko ugeze ku masanamu uvuga ati wow. Ni indirimbo ubona yuko bose bari bafise energy, bafise hari ukuntu rero ukora ikintu ugikunze neza, ukumva neza ikintu ukagikora nyene kikuri no mu maraso. Bimwe byo kuvuga yuko ukora ikintu kikuri mu maraso. Ino ndirimbo ubona yuko bose bano bastari bose bari mu byari bibarimwo. Ino ni indirimbo yari barimwo uhereye kuri audio. Ubona ko ari indirimbo ifise energy, ni indirimbo ifise imbaraga. Hamwe nawe yumvise uvuga ati reka no ndirimbo ndayumvirize icagiye n'ubundi kunyohera. Nuko ino ndirimbo bayikoze mu muco w'ikirundi. Nini bagiye birikana amasanamu menshi ayikirundi. Abona ono muzungu nyine bari mu nzu zisanzwe. Mbese ubona yuko ari n'indirimbo yabatwaye uburyo aho baba barabisimbiye ruguru mu misozi, akaba ari kubafatira amasanamu. Abona yuko ari indirimbo harimo abadanseri bakaze cyane gose. Ni indirimbo nakuze cyane mbese n'abandi bagiye bakunda. Ni indirimbo ubona yuko ari indirimbo igiye kubikora cyane. Ni indirimbo Karmi ubona yuko ari amajambo agiye atandukanye agenda avugwamo muri ino ndirimbo. Ubona yuko n'amajambo amwe mu lyrics ni Melanin boy abashe kuba asohora indirimbo nziza cyane. So guys, nimba wayiravye ino ndirimbo wayibonye gute? Tanga akajambo kamwe muri commentaire. Indirimbo yakozwe na One Way production yo ku rwego mpuzamakungu. Abariri tuvuga ati big up. Inyuma yaho ku mwaka uheze aho twari twabonye habaho production irenze mbese kuri kumuhinyanyuzi yahinyanye indirimbo ahaniye. Twongeye kuronka umuhinyanyuzi One Way yongeye kuba agaragara muri indi ndirimbo ya Karmi ya Melanin boy na Ddboy kuva muri Canada. I production yayo ni irarenze cyane gose, irarenze. Uje ku masanamu nayo n'amasanamu ubona yuko ari amasanamu agiye atandukanye. Ubona yuko biri kumwe na Melanin bari kubaratamba cyane na energy n'inguvu umuhate. Nico nabashe gukundira ino ndirimbo kandi ubona ko ari indirimbo iri mu rurimi rw'icyongereza cyane. Ubona ko ari indirimbo iri international. Izi ni za collabo tuba turindiriye ngaha mu Burundi, ni za collabo tuba dushaka mu Burundi. Rero nicagiye kunyohera nuko uno muririmbyi Ddboy yabashije kuririmba ikirundi neza, ukabona ko ni ari intambwe ishimishije. Ino ni indirimbo igiye kuba yigarurira isi. Ino ni indirimbo igiye kuba yigarura isi kandi yizokundwa abyanga byakunda. So igisabwa Melanin nuko yoca yihata kuri mediator, akagirira mediator y'indirimbo. Mbese bari kumwe n'ujya muzungu bakagira ibiganiro byinshi bigiye bakamenyekanisha ino ndirimbo, akemera agaheba amafaranga. Ino ni indirimbo igiye kuba ibikora cyane ku ruhande rw'isi yose. Ni indirimbo Melanin boy ubona kasohoye nziza cyane guys. Nyimba we wayibonye wayubise gute ino ndirimbo? Ijya mu vema wayibonye gute? Guhera mu majwi yabo
beat ni ikintu nakunze cyane gose. Je tubanye nkaba nitwa Ddboy aka Mega Speaker Mr Dabivuga mbese n'ayandi menshi aha ari kuri TWENGAKO TV. Kora subscribe kugira tuze turabana buri munsi.